Ewi tugeze ku isaha imwe yuzuye neza ni muri wa mwanya mwiza rero aho tugomba twinjire nyezina mu kiganiro cacu aho uno munsi nkuko nako ndabibabwira tuza kuyaga kwideni canke kwa kideni giwawe bwite nibihe bintu ushobora kwirinda canke ushobora kwiyumvira ko neza kugira wirinde ko iryo deni rishobora kukurengera cyangwa sanga rirakuremereye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Turiko turatangura umwaka ni ibintu byinshi umuntu aba ariko ariyumvira ati mbe ngire gute kugira nshobore kunagura ubuzima bwanje buri munsi, mbe ngire gute kugira nshobore gutunganya kandi kagambi cyangwa ubundi mugambi ruhande kugira nshobore gutera intambwe mu buzima bwanje. Ugasanga bamwe turiko turiyumvira gusaba ingurane mu mabanki mu microfinance ari ugasanga ni turiko turitegura neza mu buryo bwo kwiyumvira ati mbe rino deni narifata nzorikoresha gute, nzokora gute kugira nirindemere ngo nze gusanga natoye ideni nashoboye kuriha canke bindemere no gutunganya ibindi bintu byo mu buzima bwanje. Nico gituma uno munsi twatumiye Monsieur Claude Nikondeha asanzwe ari umuyobozi canke president wa conseil d'administration wa Kazoza Finance, aho twese turayizi. Kazoza Finance ni shirahamwe canke ni shirahamwe rikorera mu bijanye n'amafaranga amabanki na microfinance hano mu gisagara ca Bujumbura, mbere imaze kugira n'amashami menshi. Mwumva ko ari umuntu aza kuduha byinshi bijanye n'ingene umuntu ashobora gutunganya umugambi wo gusaba ingurane ekakanashika no ku ntambwe z'impamvu yatumye atora iyo ngurane. Reka tumwakire. Murakoze cyane Monsieur Claude kuba mwemeye. Murakoze nawe. Niteka kuba tubaronse no munsi ndizera ko abaza kudufukurikirana guhera ino saha gushika dukwiza iminota 45 baza kuronka vyinshi nza kubafasha surtout que uri muhinga muri iyo domaine. Tuzizere. Sino mumeze neza cyane. Ikirere cya Bujumbura bimeze bien. Je nabonye ari sawa ndiko ndaza ngaha yego nama studio mashasha. Asa neza cyane. Merci. Ikibazo cyanje cya mbere nza kubaza ni ingurane y'umuntu bwiwe bwite uyitahura gute? Ingurane umuntu ashobora gusaba muri banki cyangwa muri microfinance. Yego. Kuri wewe umuntu akubwira ati Monsieur Claude ndashaka ingurane cyangwa ndashaka gusigurira icyari cy'ingurane muri banki. Okay. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Hanyuma nizere yuko abadukurikira bava bakuramo ikintu uno munsi umuntu ambwiye ingurane ndayumva gute. Ingurane ni gikoresho ni produit. Natwige tumaze imyaka nka 14 turi muri urwo rusata. Ingurane je novuga yuko ari igikoresho umuntu agura muri banki cyangwa microfinance bagurisha amahera muri forme ya credit. Urumva rero yuko ari ikintu umuntu agura kugira ngo akoreshe. Ni igikoresho rero ushobora kugikoresha ku vyiza canke ku bibi. Mugihe rero umwanya wose uzotahura credit ko ari igikoresho kigukorera canke kigukoresha. Byiza muri uwo mwanya n'ivyi nuko cyo gukorera canke cyo gukorera. Wibuke beyond boss. Ikintu cyose igikoresho cyose ugunze ifoko kigukorera. Si credit gusa. Ni imodoka. Kubera kugura imodoka. So urumva ikintu cyose uzogura harimo na credit, hanyuma ugaca uhinduka esclave w'ico kintu kiba kibaye ingorane. So credit rero no gisobanura ko ari igikoresho kimwiyumvire ngo namahera gusa. Ni igikoresho kizotuma swata ubuzima bwawe butera buja imbere canke butera busubira inyuma kuvyerekeye ubutunzi. Urakoze cyane utubwiye ikintu cyiza cyane ati ingurane ni igikoresho. Hari abantu benshi iyo batoye ingurane babona amafaranga bakabona ni ikintu yego bashobora gukoresha, ariko rimwe na rimwe ugasanga bakoresha batiyumviriye neza. Kugira wowe nk'umuntu w'umuhinga mu bijanye no kuningurane no gukoresha no kudandaza amafaranga, mu gihe umuntu aje kugusaba ingurane ni kibazo kiye cyambere mubaza
Bon, ibibazo biri simple. Urumva twe dukora mu byo kugurisha amafaranga. Urumva naho ngaha nza kuvuga ivyiza n'ibibi vy'ingurane. Vy'ingurane no shaka kuvuga ko niko kazi dukora ko kugurisha. Urumva notegeza kuvuga ivyiza gusa. Ingurane ni nziza, irafasha, irubaka, iratuma umuntu agira umunezero. Mugabo bimara umwanya muto. Utabiravye neza biraba umwanya muto. Ikibazo rero ca mbere mbaza ni ingurane ushaka niyo gukora iki? Kubera nk'umu analyst cyangwa nk'umuntu ajejwe kuraba ivyo vy'ingurane, utegerezwa kumenya mbega igiye gukoreshwa neza cyangwa igiye gukoreshwa nabi. Kuko ahakuru kintu ca mbere kinini kuri banki nuko aya mafaranga agaruka. Iyo utazi ingurane rero utegeza guca wiyumvira ubwo bunyene, mbega aya mahera tuyahaye umuntu azogaruka, kandi si kugaruka gusa, nukugaruka mu mwanya mwavuganye, akagaruka n'inyungu, sivyo? Hanyuma iyo credit igahera neza. Tegeza rero kumenya ugiye kuyakoresha iki, hanyuma uzoyishura gute, nubuhe buryo ufise bwo kwishura bwompa amahoro, gutuma ingurane ndayitanga. Urakoze. Hari rero ikintu ivi vyose umaze kubiraba, umaze kubona experience umaze kugira no bijanye no kudandaza amafaranga, uno munsi ushobora kuvuga yuko le crédit c'est un danger cyangwa une opportunité. Ryari ishobora kuba un danger, ryari ishobora kuba opportunité. Ok, crédit ni danger kandi ni opportunité. Bivana nico ugiye kwikoresha. Imbere yuko wiyumvira ivya crédit, kubera kenshi muri experience y'imyaka 14 tumazemo, usanga kenshi umunywanyi wewe yamaze gushira amahera mu mutwe, hanyuma akora ibishoboka byose kugira ngo amahera yaronke. Donc asanga yihuse gusinya, yihuse kwemera ivyo azoriha, ntiyabanje kuraba mbega ndabishoboye, mbega niyamara kwishura ya mahera ndasigarana yakwiye kugira ngo mbeho ntunga umuryango, ibindaba bijanye n'ubutunzi ndabishobora. Ikintu ca mbere, credit kugira ngo ibe opportunité, kugira ngo ibe nziza, nuko aba ari ikintu kije kugusahiriza. Credit ifo yuko yiriha kubisanzwe. Credit ifo ko yiriha, ifo yuko uyifata kugira ngo uduze ubutunzi bwawe, uduze revenu, amahera. Rero shaka mwinjire indani ubwiyo neza mu uvuze ati ifo ko credit yiriha. Credit yo kwiriha gute? Kuba ari abantu benshi bariko baradukurikirana bumva kumengo credit nkuko watanguye bivuga n'umunezero. Aronse credit arabwira abagenzi ati Imana yamfashije, nasavye akagurane naronse aga credit, nukuri nimuze dusangire imigambi nzokora bizogenda. Ariko karangirwa asanga yaderi irashitse nta kintu na kimwe, ahubwo atanguye kwicuza igituma yatanguye kurira. Neza na neza ni gute umuntu ashobora kuvuga ati credit yiriha gute? Credit mu kwiriha nuko urumva kugira ngo banki iguhe credit nuko iba yabonye ko ufise ubushobozi bwo kwishura. Cyane cyane nk'aba fonctionnaire abariko baratumviriza bafise akazi bahembwa ku kwezi, bararaba bati umuntu ahembwa amahera angana gutya, kubisanzwe ntibaba bakwiye kurenza, baravye amahera urambursa wishura ntakwiye kurenga ibice 50% by'umushahara wawe, kandi naho nyene ni hejuru cyane. Jemanura abantu ko batorenza 35. Hanyuma ivyo bice 50 rero bagaca baraba ko bihuye n'amafaranga ugira ufate n'umwanya bizofata, hanyuma ugaca wigira. We rero banki yaguhaye amahera kugira ngo kubera babona ko ushobora kuyishura bivuye ku mushahara wawe. Mugabo ntibazi gene ubayeho muhira, ntibazi ingorane uhura nazo, ivyo ntibibaraba. Umva ivyo vyategezwa kuba ivy'iwawe. Credit rero yiriha gute? Wewe ufashe credit kubera ugiye kuyinvestisa,
nose bavuga gute mu kirundi ugiye kwigwiza ugiye kugurura kioski nino mu quartier ugira ugura alimentation ugiye gushira amahera mu kintu uzocugurisha kubera kizoduga valeur kizoduga agaciro uko niko credit yiri credit mbega ugiye kuyikoresha ubwa mbere ukwiye kuraba ni credit ngiye gukoresha kugira ngo nduze amarevenu yanje nduze amahera ndonka ku kwezi canke ni credit ije gukiza ikintu kinini cagira cononeka turashobora kuba nk'akarorero ufise nka bus nka minibus canke taxi ikora mu vyo mja transport nguruza abantu urumva iyo ni kapitale nini uba warashize n'umutaha warashize mu kugwiza itungo muri ico kintu hanyuma hagapfa nk'icuma kizimvye canke ikagira accident igakenera ko uronka nk'imiliyoni 5-10 ushiramo kugira ngo ukemure ico kibazo aho credit izokwiriha kubera igira itume ya modoka igumira irakora canke isubira gukora niyo rero nshatse kuvuga ati credit iriha gute so urumva rero nivyo bibiri icambere ije kugwiza umwimbo ca kabiri ije gusova ikindi kintu kinini aho credit rero ibambi ni credit bijya twita ngo consommation donc credit ije kugufasha kugira ngo usayangane ufungure neza wambare neza ugendere mu muduga mwiza ibintu atakintu bizopfa byarabyaye ari ibintu bije donc niyo bita consommation iyo rero kubisanzwe kenshi ihera nabi naho nyene nagira nshike aho rero twagomba wadusiguriye credit yiriha mbe hari ubwoko bungahe bw'amakredi umuntu uno munsi ariko aratwumviriza ariko ariyumvira ati jewe nari mfise akagambi nagomba gutunganya ariko sinzi credit ishobora gufata ishobora ijanye n'umugambi wanje mbe hari ubwoko butandukanye bw'amakredi mbe umuntu wari we wese afise ikibazo cyose afise umugambi wari wose ayiyumviriye credit yo caza kwirondera mbe nta bundi buryo buhari hari uburyo bungahe hari ubwoko bungahe bw'amakredi umuntu ariko atwumviriza ashobora kwiretrouva par rapport ya situation arimwo uno munsi urakoze cyane ikintu cyambere ukwiye kumenya amabanki yose arafise amasorte y'amakredi hariho izo bahurizako umugabo kenshi usanga umwe wese afise ivyo akreya ufite nko nabivuze ni produit ni kintu ucuruza mugabo ugumize mu mutwe yuko credit ari credit itegerezwa kwishugwa ukwikoresha kwezi na intérêt uko bayita kose ni credit bon hariho rero nk'aba fonctionnaire tuvuze cyane ku ba fonctionnaire baba bariko baratwumviriza hariho nka credit tutanguye kuzama consommation hariho credit scolaire iyo bita credit scolaire bose ku ishuri bijanye cyane usanga biba mu kumunani mu kwicenda umuntu afite abana benshi canke bake bivanye naho biga n'ivyo baba bakeneye ugasanga arakeneye yuko muri uwo mwanya ko banke canke microfinance imufasha kugira ngo akemure ivyo bibazo vyo mu kwicenda abana batangura ishuri bamerewe neza n'umuryango umeze neza iyo credit kubisanzwe ni nziza kubera iza kugufasha kugira ngo ishuri ritangure neza mugabo nukuraba neza donc ni wiyumvire ngo ni credit scolaire wiyumvire ngo ni kindi kintu nico kimwe ico bagira igumi irondera inyungu kandi gumishaka kuriwa iguma kandi riwana ya mahera nyene ukorera nta handi hantu ava iyo ni credit de consommation c'est ya production so iyo credit rero kenshi usanga ari credit y'umwanya muto uyifashe mu kwicenda kenshi basaba yuko mu kwishumira kabiri ubu yihejeje nico gituma ari nziza kubera ari umwanya muto canke mu kwa gatatu
aho rero ari abantu bavuga ati no amabanki araturemera credit nk'izo za consommation ugasanga zero umwanya muto bikaturemera uyu mwanya muto kubaho bikatugora ati hari ikibazo bica biba arona benshi baca bidogera ugasanga nukuri narafashaga credit biriko birangora kubaho muri kino gihe aho uwo mwanya nawo muhanura iki par rapport iyo situation urumva nico gituma ubajije ubwoko bw'amakredi donc usavye credit scolaire ni kuvuga ko usavye donc ubufasha bw'umwanya muto uwo mwanya abana basubire ku ishuri n'umuryango gumubeho neza nivyo ubusavye hanyuma ni y'amezi 3 canke 6 umva ntiyo ubaye umwaka hama ukushenda asubire hagere ivyambere utarabiye umva nivyo uca usaba credit y'ubundi bwoko umva tuko tuvuga imwimwe credit scolaire niyo mwanya muto ni nziza uko hajya rero ico nico abantu bihendera uko credit bandende niko igutwara uburyo bwinshi kuko ugumuri ama intere muri uwo mwanya wose abantu benshi barasaba amahera ugasanga tuvuge utanze nk'akarorero barasabye nk'imiliyoni 10 kubera afite umugambi kenshi imigambi usanga si imigambi ya production ni migambi ashaka gura itongo ni ikintu kigira cicare ngaho akaco kizotanga kumbure muri kazoza kizoduga agaciro canke agiye gura imodoka ni ngorane hajya umuntu aje gusaba ingurane akababwira ko ari yungura y'imodoka muraba souple oya ivyo kubisanzwe ntavyo jamo imodoka yo gutembera urumva utanguye kurondera ideni ryo kugura imodoka kenshi ntiyabaragira kugura imodoka kuko imodoka ari itwara byinshi samahera yo kuyigura gusa so urumva rero bagaca basaba rero basavye miliyoni 10 nk'akarorero hanyuma bagasanga kubera amahera bahembwa abari make bafatiye ku bice 50 bakamuha credit y'imyaka 3 canke 2 bagaca basanga ya mahera ntakwiye yo kwishura ku kwezi kugira ngo bamuhe izo miliyoni 10 hanyuma wenyene canke uriko aramufasha agaca mubwira ati kugira ngo bikunde rero reka tuyishire ku myaka 5 reka tuyishire ku myaka 10 kugira ngo amahera uzo kwishura ku kwezi agabanuke akwire yayandi ufise umuntu agacisinya yihuta icyo ni ngorane ikomeye cyane abayishize mu munyororo w'imyaka 10 wenyene atawu kandi akawusinyira kubera hariho ibintu bibiri nyamukuru icambere abantu bafata amakredi usanga ntibaharura neza ntibaharura kubera guma kubwira ati nafashe miliyoni 10 none maze imyaka ndiha mparuye ayo ndiha ku kwezi naramaze kuriha miliyoni 10 sinzi ico bandonderako kubera iki yibagiye ko hariho assurance hariho intérêt hariho ma frais de dossier hariho utuntu twinshi bagenda barashirako nizikira miliyoni 10 kandi uko umwanya uba muremure niko ziba miliyoni 225 banki iri kwirunguka banki iri kwirakora hanyuma ingorane ya kabiri nuko mu myaka 10 ibintu bihinduka ni byinshi cyane no mu myaka 3 uravye ahantu tuba mu kibano tuba tubayemo ibihinduka ni byinshi amasosiyete menshi aba yugaye ibyo baba byahindutse mu gihugu biba ari byinshi cyane ingorane zitamo ivyo vyose rero nta kuntu ushobora kubibona wewe rero ico ukora ufashe credit wiyumvire credit ushobora kwishura mu mwanya muto ushoboka uyikure credit ize kora ico yategerezwa gukora hama nawe yishure uheze ubandanye mu bindi kuko ukiba ndende niko igukwegera ingorane ubuzima ufatiye gusa ingene ubuzima le coût de vie ingene iduga vyonyene urumva aho haruye yuko nk'akarorero ushobora kuronka nk'ibihumbi 700 ku kwezi atangorane bavuga ati jewe 700,000 ariyo ndiha ntangorane nzovangize sivyo mugasinya umwaka umuraheze imyaka wa kabiri
ibiciro biratangiye kuduga icyo wahora ugura amahera igihumbi ubu kigura 5 so ya 700,000 ntigishoboka kubera iki wafashe umwanya muremure ubuzima bwarahindutse ibintu byarahindutse igitoro cyabaye igitoro bica bigenda gute urumva uco utamurogira ingorane abafise ingorane ndaco bagira baca batangura ukabona umuntu araje yasavye ingurane nko muri banki runaka banki A hanyuma arageza hano biramunaniye kuyishura biko biramugora aciyaja muri banki B afashe yindi deni nini kugira ngo arihi ya mbere aronke na yasigarana déshabiller Saint Paul pour habiller Saint Pierre. Très bien. Hanyuma ukaca wiyumvira none niyo abimansibarite yo muri banki A yari kwirakugora yari nto par rapport ya banki B bica bigenda gute urumva ko ingorane ziba zitanguye iyindi naho hamwe umuntu atanguye kwidebrouiller ngo nzo kwidebrouiller hamwe mubaza ati none ko maze amezi 3 tariha bimeze gute ngo ndiko ndabiraba ngo bizocamo ibiki bicaho uba utangiye kumva deja kwibaza ingorane ziba zabaye ingorane utangiye kwiyumvira nzo kwidebrouiller ico kintu kiguciye mu mutwe ngo nzoraba aho ubugeze kure kubera umushahara wawe nuhinduka amahera winjiza ku kwezi urayazi ama consommation iwawe araba umuryango maloyer nibiki ari ngaho birazwi none widebrouiller gute mu biki hazoba habaye iki urumva aho rero niho ingorane ziba zibaye ingorane nico gituma donc type de crédit nico kibazo twabajije yego umaze kutubwira consommation production crédit de production hari yindi sorte de crédit isigaye oya urumva kenshi nizo consommation na production ku bantu bacuruza hari ico bita ligne de crédit ligne de crédit rero niyo kumbure yo bitandukanye n'ama crédit ku bisanzwe kubera ama crédit yose ni ngurane n'amahero bisho ligne de crédit rero ikunze gukoreshwa n'abadandaji nk'iyo sino ihanura umufonctionnaire kuko ni crédit yo gucuruza kuko n'amahera utora hanyuma ukagenda ukarangura ayo mahera baba yagutije kumara umwaka kandi bijya byo kuvuga ati ikiringo cyo kuyariha naho kukurumva umufonctionnaire baraba kuri salaire mensuel afise hama iyo ligne de crédit no baraba kuki baraba ku bikorwa usanzwe ukora nkuko nabivuze ni crédit baha nk'abantu nk'abaindustriel nk'umuntu afise izindi mugabo mu fonctionnaire yo crédit nta niyo baraba kuko à la fin kumpera y'iyo crédit amahera yose baba baraguhaye utegerezwa kuyazanira rimwe ukayashirako ugakrutira iyo crédit donc mu mwanya hariho ligne de crédit hariho za 3 mois hariho 6 mois hariho cyane abari nk'umwaka bakavuga ati wewe ku mwaka turakwandikiye ko ufise accès ku miliyoni 50 akona karorero miliyoni 50 ari turashize kuri konti uzoyakoresha uko bizoba bikenewe kumara umwaka wose mugabo urumva kenshi baca batora ayo mahera yose abuhaye iyo riye acaza akayora yose akigira urumva umwaka ni muremure haragera ahantu ukibagira ko ufise ideni ya 50 million kubera iki nta numwe agutelefona nta numwe akubaza ati mbe ya mahera ari hehe hageze kubera amasezerano ba wagize nuko uzoyagarukana inyuma y'umwaka ikintu rero kenshi bibagira nuko uwo mwaka uheze iyi 50 million bayikeneye ukunyene hanyuma ikindi naco ku kwezi baraharura ku munsi baraharura intere y'amahera kuko uburi mu kazi urumva hariho utwaye yose 50 million baharura intere ku munsi aya mahera atari kubw'ivyo rero bayiguhaye kuri 15% kuri 18% urumva yaca yiyongerako kuri za 50 million inyuma rero y'umwaka utagenda hurari izo intere nazo nyene zisaba izindi intere
urumva nk'ubu wategeza kuriha intere y'umuriyoni ku kwezi y'umuriyoni umwe ku kwezi hanyuma ntuyarihe urumva konti yawe ikija muri moi 1 million iyo moi 1 million irafise ivyo yishura kubera urumva aya n'amahera wategerezwa kuriha banki ku kwezi muga nturi kura yarihe bafata aya mahera bakaraba ico bari kuyakoresha kugira ngo baca yandi mahera ucucishura wewe ukura bahombesha sivyo kandi birumvikana ndusanga abadanzi bakubwira ati yari afise ligne de crédit ariko ntayagifise yarahomvye naho biva urumva kenshi umuntu aragira ligne de crédit hanyuma akagenda akayakoresha yose urumva agakoresha mu byo gucuruza uyagumije mu gucuruza kurangura nkaje turafise izine sivyo turakoresha ligne de crédit iyo ligne de crédit turonse marché nini niho tuja gukoresha ligne de crédit turatora amahera tukarangura ibigori isukari ibikenewe kugira ngo tukore izo produit tugira tuje kugurisha urumva ni ligne de crédit tuba twaronse hanyuma duhejeje kurangura tugakora produit tukagurisha baduhembera kuri ya konte nyine nukuvuga yuko ya mahera yose twakoresheje arasubiyeko ligne iracarimwo mugabo intérêt zirahagaze kuko amahera yose twakoresheje twayasubiyeko intérêt zihagarara ko wayasubije hanyuma usubiye kuyakenera uronse yindi marché ugasubira ukayatora hariho rero abandi arafata akagenda akayatora kabona umuntu bamuhaye ligne de crédit y'umuri yaridi arayatoye yose ego araguze matière première nk'izi miliyoni 200-300 mugabo bagacavuga ati ko sigaranye amahera reka ngura ga parcelle ko sigaranye amahera reka mpeze yanzu yari yarananiranye guheza ko ndose amahera ya jipe namye nipfuza agiye muri za consommation hanyuma urumva yose yatwaye yakoresheje 200 gusa mu byo kugwiza umwimbo 800 yatwaye mu vyiwe bya consommation tamahera byinjiza kuvuga inzu abamwo televiziyo iri ngaho jipe yiwe ni y'umudamu biri ngaho atana kimwe byinjiza bikonsoma davantage hanyuma rero umwaka uraheze bavuga ati dufitiye muri yaridi gucirako imiliyoni 500 z'amaintere amaintere dorotare amaintere y'ubwoko bwose aca bigenza gute niho rero ujya wumva umuntu yarahombye kubera aba yatanze garanti yiki ya izine yaca gikorwa canke yanzu yabamo urumva cyategerezwa kugurisha cyategerezwa banki kagurisha niho rero ingorane ziba zigiyemo. Yes, murakoze cyane Monsieur Claude kuri zino mpanuro n'ubuno ku eclaircissa muko muradufasha tubibutsa ko ikino kiganiro kiriko kiracyano ku rubuga rwacu rwa Facebook murashobora kucaho mugasigaho ubutumwa cyangwa ibibazo byose mushobora gushaka kumva muriko muratahura cyangwa mwifuza kubaza Claude Nikonde hati ibi bintu byarangoye cyangwa ibi bintu bigenda gute. C'est l'opportunité mufise muri kino kiganiro première heure kugira mushobore namwe gutahura ivyo byabagoye mu myaka iheze. Ariko imbere yaho ugiye kuraba bava bavuga ati no Claude ariko aravuga wewe kubera nivyo asanzwe akoreramwo ariko arapresha pour sa cathédrale ariko vy'ukuri nta gihe kimwe kimusanga amabanki na microfinance murenganya abakiriya banyu gujyari ushobora gusanga ko ari abavuga ati nonje bank twa twumvikanye ibinye ariko swat ugasanga ni bimwe bavuga ati niyatahuye neza amasezerano cyangwa ugasanga hari simplement ama-erreur yoba yarabaye muri signature ya contrat be nagihe usanga by'ukuri umuntu ariko arishuzwa aguye muri ayo ma-intérêt cyangwa dorota cyangwa ariko arishuzwa nk'uko ugasanga haro aho bank ishobora kuba yihenze usanga iri yamuremereje ikintu ntibibaho. Oya birabaho ega zikogwa n'abantu aba chef de crédit abanaliste bajye bose bakora muri cya gisata n'abantu bashobora kwihenda mugabo kenshi umukozi agumara umukozi mugabo umukiriya wewe uje gusaba credit ahanini ni wewe biraba ahanini ni wewe ugira usinye ahanini ni wewe
ugira utange garanti yawe bigaca bisaba rero yuko witonda imbere yo gusinya ubanza urabe uharure neza aya maintere bayakarikiye gute baraguha tableau d'amortissement donc igipapuro cerekana amahera uzohurira ku kwezi n'umwanya uzoyarihamo ku kwezi bategeza kwandika byose kamwe kamwe bakagusobanurira nkaho umenga woba uri mu wa kane primaire ukwiye kubisaba ukavuga ati wewe shiramo ko atakintu na kimwe nzi unsobanurire nk'uko usobanurira umwana atwira ndavyumve ivyo n'uburenganzira bw'umukiriya gusibuza neza cyane gose mugabo kenshi umukiriya abafise ashaka ayo mahera donc urumva n'impapuro nizirakwira ntaraheze ndagusinyire he uburayama hanyuma nzogaruka duheze ariko hakwiye kubaho amaprotokole avuga ati no nakubonye ko ishusho ariko reka twicare kwanza tubanze tubivugane neza ego benshi nuko babwira mugabo hari gihe urabona turi muri turi ekonomi ntoya hanyuma sinzi kuri abibona hari amabanki menshi hari amamicrofinance arenze urumva rero competition irateye ubwoba abantu rero bakunda ubanyarukiriza bakunda nta numwe hajya ahantu ugiyeyo basha wisavye 10 14 ubu yaronse cyangwa n'iburi nta minsi 3 ihera utarayaronka donc credit rero kugira ngo yige neza n'iburi urakeneye indwi ilfo kuja kuri terrain ukabona abantu gene babayeho kubera mu bindi bihugu biteye imbere usanga bafise uburyo bwo gusuzuma imibereho y'umuntu batarinze kuja kure kubera ibintu byose akora bibarujise hanyuma bakoresha systeme y'amanota donc ushizemo ikimenyetso nka nife y'umuntu canke yishira hamwe ugaca ubona ati uyu muntu afite amanota anganuku kubw'ivyo iyi credit nganuku sindamubaza birebire arayikwiye mugabo rero ino navyo dufise inutegerezwa kwiga umuntu neza ukiga ugorodani n'utuntu yinyegereje n'utuntu twose ukabaza andi mabanki kumva kenshi ingorane hari nkuko nabivuze kare nuko abantu bafata credit kugira ngo bishuri yindi credit iyo ni credit mbi kenshi itagaruka urakoze cyane nibutsa ko abariko baradukurikirana murashobora kubaza ibibazo vyanyu biciye ku mbuga zacu za Facebook kuri Kazoza FM and Web TV tukiri ngaho nyene ku bijanye n'amadete n'iryari umuntu ushobora kumuhanura ati wewe rero iryo deni ryawe riratangiye kubera intambamyi n'iryari ushobora kumenya yuko watubwiye ati mu gihe utangiye kwiyumvira ku debrouiller aho ubutangiye kuja muri rouge ariko wowe nk'umuhinga mu gihe umuntu aje kubwira ati genda keneye deni bimeze uku urashobora kumwibira akabanga ati niwabona bitanguye kumera uko uzomenye yuko iyo endettement yawe iratanguye kuba dangereux n'iryari ideni rirashobora gutangura ari ibintu biri passable ushobora kubona nkuko uvyivya byose utubwiye ukabona ko umuntu arabikwije uraverifie urabajije ayandi mabanki byose bimeze neza ariko ugasanga birahindutse we bihindutse peut-être ntarabimenya ko biriko birahinduka peut-être aracabona ko wowe uriko urasuiva umubankier ariko urasuiva mouvement yiwe arashobora kubona hakiri kare yuko le client atangiye kuja muri danger urumva kenshi biragoye kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane credit araba nabi ariko customer care urumva nkuko turabivuze baza bihuta baza bari muri 100 km rero hanyuma umva bashavuga ati wewe umpa credit hama nanje ndakwishure ku kwezi hama duheze nta bindi urumva so ibindi mubaza nibiki mugabo iyo tanguye gucegwa ugasanga umunsi wo kwishura ni tariki 30 kuko no ni tariki yo kwishura murabivugana n'umukiriya ukamubaza ati tucire ku itariki yihe ubona ko ikoroheye karaba umunsi uhembwa ukavuga itariki bakayandika mugabo abasarariye nk'abafonctionnaire usanga kenshi ari ujya munsi uhembwa amahera aje kuri konte yawe
banki banza guhembwa imbere yuko wewe uhembwa mukavugana itariki mugabo ugasanga umuntu rero muravugana itariki mugabo yishura hazi imisi 10-15 bibaye kabiri gatatu canke ugasanga ukwezi kuraheze ntiyarishe aho rero cutangura kumuhamagara byiza no kumuhamagara hakiri kare bigitangura bitaraba birebire ukamuraba ukamuhamagara ku biro akakubwira ingorane ahiri hanyuma ukurikije iyo ngorane iyo ariyo ukumva yuko ari ingorane temporaire cyangwa ari ikintu kije konona credit ukabimenya kare hanyuma rero ugacutangura gufashanya nawe n'umukiriya kugira murabe ingene muva muri iyo ngorane le plus tôt possible aho rero tushatse kumva ko murindira muyo mutanguye kubibona mutanguye kubona ati hantu haratanguye kuba ikibazo mbe muri ico gihe iyo umukiriya usanze réellement yuko peut-être akazi karahagaze sinzi harabaye ikibazo ku kazi harabaye icyo carrément akazi karahagarara nkuko bivuze ati turi muri economy nto urashobora gusanga amashirahamwe amwe ageze muri situation yaho ntagishoboye kubandanya wa mukozi yarabaga credit yari yatoye muri banke kanaka aho naho muce mumufasha gute bigenda gute aho rero ingorane ziba zitangwe nico gituma kare navuze nti ifo gufata credit y'umwanya muto ushoboka kubera wevite ivyo uca wiyumvira nk'ubu akazi karaheze akazi wategerezwa kurihamo iyi credit kaheze societe yugaye canke bagabanije abakozi imvune nyinshi aho rero ni hahandi cyo tubwira umukiriya tubikore gute harakandi kazi ubona umva ucironka kandi kazi bashaka kwihangana amezi 2 amezi 3 n'amezi 6 mugabo umenye ko akwihangana kujanye n'amahera yamahera utari kurari yamahera utari kurari ariko arakwega ayandi mayentere arenze kuri za intere za mbere ucurabe ico bikorako usanga bamwe batanguye kugurisha kandi urumva iyindi ngorane haba nuko usanga umuntu afise ideni z'imiliyoni 10 akagurisha ikintu c'imiliyoni 3 ngo mbe ndarihayo iyo ni ngorane kuko bihera byose ubihejeje mugabo urumva misi yose nukwiyumvira kwikora ku kintu kinini gituma uva muri iyo ngorane burundu apana kuyivamo mu bice kuyivamo burundu rimwe paf bigahera urakoze tubwire rero gute umuntu ashobora gusaba ingurane mu buryo bwiza bushobora kumupermettre twumvise ibibazo byinshi araba ko baratwumvira bavuga ati bya bintu n'ibibazo n'ingorane gusa ariko hari uburyo bwiza buhari umuntu ashobora gufata ideni akarinda riheza atekaniwe n'iryari ivyo bintu bishoboka cyane gose je mu myaka 14 iheze nabonye abantu benshi bateye imbere cyane by'akarorero kubera credit kubera ingurane hari n'uwatwandikiye atubwira ati Robert Kiyosaki yateye imbere ku bw'ingurane n'ubu ngifata ingurane urumva tutusaba kiriya benshi nko mu Kamenge cyane niho nciye niyumvira abantu batanguye bagurana ibihumbi 100 amajana 5 none ubu unye bakenera ibihumbi miliyoni amajana 5 umuriyaridi kubera ari go gwego bageze kwabona abantu batahuye ico credit kora cyangwa icitegerezwa gukora n'icidakora credit nziza nkuko twabivuze ngumenda bisubiramo ni credit ije guproduiza ni gikoresho igikoresho rero ni nk'inkoni amaze kubona bajya batamba baja mu misozi bitwaza inkoni inkoni irashobora gufasha kuduga umusozi cyane inkoni irashobora gufasha gukubita abantu kumera nkaho menga wasatse ko evacuate ibiri ko birakuzibira so cyane credit cyane escalier basi ingazi zishobora gutuma uduga hejuru cyangwa umanuka mu kuzimu iyo ni credit rero itaje kugwiza umwimbu ni credit ije kugutera ingorane ije kugushira mu mapieje kubera kenshi iyo utamenyereye ivy'amakredi uri wa mbere ari ubwa mbere fata ko ari bwo bwa mbere ufashe credit
hanyuma ntiwaciye no mu bana amabanki menshi n'ama microfinance nta maformation bagira ntibavuga ati abantu batarigera basaba ingurane imbere yuko muronka ingurane ya mbere reka tubanze tubigishe credit icari cyo visa vyayo intambamyi zayo gutahura intérêt gutahura credit linéaire n'ibindi usanga ubisimbiyemo utazi wowe uzi gusa ko bagira baguha amahera menshi hanyuma ugura ikintu hanyuma uzurishura buhoro buhoro. Ugerageje kuraba abo bantu tubwiye nko ngaho mu Kamenge igituma nyamukuru bashika kuri izo ntambwe ugasanga yatanguye kuri credit by'ibihumbi 100 ageze kuri credit miliyoni 500 wasanze ari iki? Ugerageje kuba yagisha ku munsi ndazi nivyo mwamamwo uno munsi uri kuratwumviriza kugira yumve neza ati le secret ni iyo production. Arashaka kuvuga ati sha nukuri Claude twaragerageje guproduire ariko vyaranse ariko ukavuga ati j'ai des expériences des témoignages yaba byakunze neza wasanze ari le secret c'est quoi? Le secret ni nyinshi mugabo umuntu yavuga cyane discipline. Okay. Il faut discipline credit irasaba discipline ubwitonzi kuri credit birasaba yuko ugira discipline idasanzwe. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga yuko amahera ya credit ni kuvuga no tugitangura ikintu ca mbere twabonye nuko urashobora guha credit 10 abagabo na credit 10 abadamu. Hanyuma nyuma y'umwaka ugasanga abagabo bishuye ni 3 indwi warababuze niyo bagiye hanyuma abagore 10 abishuye ni 9 uyu umwe nahatishuye aracari en contact aracari ngaho uramubona kandi ariko aragwana ntaribagira credit. So urumva bisobanurwa iki? Umugabo umuhaye credit si bose ndiko mvuga muri rusange umuhaye credit ayo mahera bari gwiwe muhuye ahuye n'umugenzi wiwe avuye mu kuyatora acamubwira ati arakantu naronse reka ndakugurira icupa. So amahera yabaye gwiwe yibagiye ko ari ngurane n'umuntu yagutijije kujya kugwiza n'umuntu agutijije amahera ayo mahera sigwawe na ya banke ahubwo uzoyasubiza n'inyungu bivanye n'iminsi uzoyamarana. Umudamu nawe muri rusange umuhaye credit ayo mahera sayiwe azoba gwiwe psychologique nuko mwabibona ni mu mutwe azoba gwiwe ayi wawe yahereje kuyishura hamwe avuga ati bamaye agapapuro kerekana yuko atamahera nkibafitiye. Ni kuvuga rero umusaruro wose wavuye muri ya credit ubu ni gwanje ubu ndashobora kugura ikintu kubera nayo consommation bijya twise consommation bijya biva muri benefice mu nyungu wakuye mu mahera ya credit wamaze kwishura. Mugabo amahera ya credit ajya mahera ajya sigwawe gwawe ni nyungu naho nyene wamaze kubanza kwishura umubanki ivyo mwavuganye mwabihejeje. Ariko aho rero tuje rero muri wa mugabo no kuvuga twibaza tuti dukore gute? Uriko ratwumviriza akora iki? Akore gute kugira uno munsi yituye ishami rya Kazoza Finance aho riri hose cyangwa yituye ishami rya banki yari yose cyangwa microfinance nibihe ibintu akwiye kwihweza neza mu bijyanye guhera mu gusaba gushikaho agejeje ayo mafaranga ku rubuga rwo kuyakoresha no kuyadandaza cyane wewe n'ibi ibintu akwiye gukora hamwe tuvuga tuti kefer umuntu ariko aratwumviriza ari muri iyo situation avuga ati ndashaka ingurane donc nibiki yokora kugira ngo yitegurire neza iyo ngurane bo
icambere nukuraba icugira iyo ngurane bishaka kwiga nkuko twavuze kenshi usanga abantu bashaka kugura parcela bashaka kugura imodoka bashaka kugura bashaka kuja muri vacances urabaza kubona abantu bafata credit kugira baje muri vacances consommation irenze ndibuka nkironka appartement donc aho mba hiwanje hambere nariyumviriye nari mfise igitanda gusa mugabo nta ntebe zo muri salon nari mfise hanyuma urumva nca niyumvira credit ndavuga ni fo ko ngenda nkafata credit hanyuma nkaja mu magazine nkagura intebe zo muri salon nkagura televiziyo bijya byose ubona ivyo byose bigure muri credit urumva nico ciyumviro ca mbere kica kiza mu mutwe mugabo mu nyuma ndiyumvira none mfashe credit nkagenda nkabigura tuvuge nkafata credit umva bivanye n'akazi kaje ka mbere donc ntiyari menshi uravyumva hanyuma bica bisobanurwa yuko nza gufata credit ku mwanya muremure kugira nshobore kuyishura bivuye mu mushahara naheje kwishura aho mba n'ivyo nkoresha so ugacibona ati iyi credit rero izofata imyaka 4 kugira ndayishure amaca ndiyumvira none mu myaka 4 izo ntebe zizoba zimeze gute urumva naguze intebe muri credit hanyuma ngira ndazicareko ndazikoresha bijya nyene ukoresha ibintu byose mu myaka 4 hazoba hageze ko subira gufata iyindi credit kugira nsubire nguri za ntebe urumva yuko nigira ni kwegera ikintu ntazopfa mvuye ya intérêt yandi intérêt ntazopfa mvuyemo bica bisaba yuko camara umwaka wose ata ntebe mfise muri salle ata televiziyo mugabo ndiko ndabika ayo kubigura ayo nzobigura fuko ndabigura kashi so rero uri kuritegura kugira credit hariho ibintu udakwiye gufatira ko credit nk'igitanda uryamako hariho abantu ikintu cose afise akigura muri credit yamari mu madeni afise deni muri banke deni muri microfinance deni mu quartier deni muri restaurant rasinya deni mu bagenzi urumva yuko uyo kubisanzwe amahera yose akorera abandi kubera urumva ntanabishura arabapfufahaza ibyo tujya gupfufahaza mwese aramuha akantu ati kubera yikalme ati ndindira burandirira kuri isani buratora umva nta nakimwe yahinduye ewo muntu aratora banki irayatora microfinance irayatora ayo wihaye yose ubusabu burutaka maramati mugabo kuri ya credit harakimwe wahinduye sivyo kuko ayo make uzobuye bahaye uraza aho bayashira bayaplika kuri intérêt ni kuvuga yuko kuri kapitali ku mahera nyezina baguhaye nta n'urufaranga ruvako aho ni hahandi usanga umuntu avuga ati je maze imyaka 10 mfise ideni ya 10 million nirihindwe n'ubu iracari 10 million iracari 10 million mugabo maze kuriha 10 million ayo ndiha ajahe aja muri intérêt kuko babanza gufata intérêt imbere yuko bafata kapitali uko bahaduke niko na ya intérêt dakwira ahubwo ugasanga umuntu afise deni ari umudamu famille un couple bari bafashe deni apani wacu mu yindi banki y'amahera atari make menga yari miliyoni 100 hanyuma nyuma y'imyaka 14 baje kugurisha inzu yiwabo bafashe miliyoni 100 niyo babahaye mu ntoki bo niyarakwiye bari bakuyemo amafrais de dossier assurance iki wasanga ari miliyoni 95 nk'akarore baje kugurisha inzu nyuma y'imyaka 14 bafise deni y'imiliyoni 250 baca muri sentare baburana na banki bati aba bantu baduhaye raba impapuro baduhaye 100 millions none 100 millions yacise 250 gute
yacize 250 kubera umaze imyaka 14 atacurira cyangwa uriha utuntu atacu tuvuze tutakuvura na intere zo ngo ushifata rero intere za 14 ushire ko intere zizo intere ucutora 250 mu gihe urumva nkugera cyangwa ahantu hose avuga ati banke irancamo mugabo ntiyaravye neza byasobanuye iki we yavuga ati amayiranda yaronse dasinye ndirutse imbere yuko dusozera n'akaya kajambo kanyuma uwo bufise akajambo kanyuma ushobora kubwira haba abanywanyi bawe bo mwishira hamwe muri Kazoza Finance mu yandi mu ma activité mukora abifuza cyangwa bafise icyo cyiyumviro cyo kurondera ingurane y'amafaranga. Bo kintu cyanyuma novuga nuko twibuke ko ingurane ari igikoresho ari kintu gura si kintu tora ni kintu gura nka kujya witonda mbega hageze kugura imodoka urihuta cyangwa uritonda ukaraba ugahamagara umumekanisiye muba muzinanye tiraba ndabira iske ndaguze ikintu kizima mbega imbere yuko ushira umwana mu ishuri runaka urarisuzuma ukaraba credit ntuyifate ukundi uyifate uko nyene nta wasiwasi ijamwo ntiwihutishe hajya banki iri kwiragutevya ni kuneza yawe iri kwiragufasha iri kwiragukingira kugira ngo ufate umwanya wiyongera akanya ko kwiyumvira mbega iyi credit ije kunsahiriza canke ije kunkosoma eske ije kungura ikintu ku muryango canke ije gutwara na duke twari dufise na ya tranquillité sur na ya mahoro nari mfise telefone yanje gira itangure gusona ku munsi yaba bantu natoya mahera donc fata umwanya uvyimvire neza hanyuma urabe mbega hari wiyindi nzira iyo ari ku credit ya consommation yo gusayangana ivyo ntibikenewe ari credit iza bimwe bita ngo avance sur salaire nta credit mbi nkiyo ibaho urumva utsanga avance sur salaire uhembwa umuriyoni utoye 500 lo 15 lo 20 uzokwishura 600 uraza yusigaye ukorera 900,000 kubera banke itwara 100,000 urumva rero ubu wowe urakora banke gahemba kandi ukaguma bigira kwezi ku kwezi ugenda uraduza ugasosanga hagera ahantu usigaye ukorera 100,000 banke ikorera 900,000 ivyo rero nivyo bintu kandi biroroshe kwinjiramo biragoye kuvamo nico gituma ufata umwanya wo kuvyiyumvira neza imbere yuko bisimbiramo sukubera ushobora kuronka credit kwirifo kuyifata. Merci beaucoup. Akabazo kanyuma turiye duclosire kino kiyago uyumvira iki kubavuga yuko les banquiers vous êtes dangereux bon dangereux none gasa ni umuntu agutwara amahera ubona umenga nakwivye mugabo urumva ntabakwivye bahumurize basi babwira ati umubanki ifo kumugira umugenzi wawe. Merci. Fo kumugira umugenzi wawe ntumubone nk'umwansi wawe nimwakorana neza umva wewe icyo akorera banki nakorera wewe akorera banki nayo abanyene mutahe bashaka kumenya mwungutsa ngaye muduhangaye umukozi rero mwiza ni wa wundi yungukira banyene mutahe nta bindi wewe rero ni wewe ukwiye kumugira umugenzi wawe kugira ngo aguhanure neza aguhanure ivyo wokoresha credit n'ivyo udakwiye gukoresha credit ikintu cyose mugabo hambere ni wewe ikintu cyose kitaza kugwiza umwimbu ni ikintu kije utaravye neza kije kugutera ingorane fo kumenya guharura neza ukabaza ibibazo bikwiye ugaharura ama intérêt ugaharura umwanya ugaharura ama penalité ukamenya ibijanye niyo credit vyose ukabitahura ukamenya n'igituma ku buryo nta kizoza kikubera gishasha nta surprise ibamo nta surprise niyo mbi niyo yica vyose
murakoze cyane Monsieur Claude kuri no mwanya muduhaye turazi ko muba mufashwe na byinshi tubafasha umwanya munini cyane murakoze kuri zo éclaircissement muduhaye twizera ko abagiye baradukurikirana kandi abamenyesha yuko kino kiganiro dukoranye hano kiracyari on replay kuri ku mbuga zacu murashobora kubandanya mukiraba kugira zino mpanuro turonse hano gashobora kuba amastis yiwanyu kugira ntihagera kino kiganiro kibafashe murakoze reka tubasabe nitwasubira kandi kubakenera mbe muzotsubira cyane gose mwakoze kutwakira murakoze namwe bakunzi ba Kazoza FM and Web TV murakoze cyane gukurikirana ikiganiro La Première Heure aho uno munsi ko turavuga kubijanye n'ingurane ku giti cy'umuntu bwite n'ingena ashobora kuzifata n'ivyo akwiye kwirinda murakoze yari Branlin zihindura kuri Kazoza FM and Web TV mu kiganiro La Première Heure merci Kazoza FM, be your own boss.